Isi ya kabiri. Isi ya kabiri. Isi ya kabiri. Isi ya kabiri. Abantu hafi ya twese nako ni twese dufise indoto zo kuzoba abakire, abagwizatunga, byose bigahagarara ku kuba umuntu muri kamere kiwe aba yifuza kubaho yorohewe n'ubuzima, yiha ico ashatse, aja iyo ashatse, yambara uko yipfuza, yiga amashure meza, umuryango wiwe wiwubeho neza n'ibindi. Noneho inzira ni iyahe? Ni iyo kubaho ufise amafaranga, kubaho uri umubosi. None ko ushaka inka yiwe ko ikamwa neza, ayibasha kuyuhira, akayiragira mu bibara by'ubwatsi buremvye, ko ubushaka kugira amanota meza mu ishure yiga cane kugira azabigereko, muri make ko ubushaka umubira abirakuya, ubushaka kuba hatunze amafaranga menshi, yokora iki? Ni izahe ntambuko umuntu yakurikiza kugira aje mu bagwizatunga? Kino kiganiro citwa Isi ya kabiri. Je nitwa Ndikuriyo Leonce de San, son of God, Doctor of Love, aka Diko. Kuba umugwizatunga ntivyoroshe, hari ibintu byinshi utegerezwa gukora no kwigomwa kugira uzubigereko. Ibyinshi muri byo bikaba bigizwe no kwiyima, kwigomwa canke kwibabaza, ibyo bita sacrifice. Ngibi ibintu 12 wokora vyanka vyakunda ku myaka mike ukisanga mu mugwi w'abagwizatunga bahari uno munsi. Icambere, banza umenye uriwe nico uri. Ni byiza ko umuntu yisuzuma akamenya ico ashoboye n'ingabire afise kugira atahure neza ko akwiriye gukora, anamenye aho akwiriye kwinjirira n'ivyo akwiye gukora kugira atere imbere. Ariko kandi kuba kukurikirana neza barakubwira abati ni byiza gutangura gukorera kuri izo nguvu zawe nke ufise, ugahera ku tuntu duto duto mungana kurusha kurindira ngo nzokora ibi niyo naronka ibi. Umuntu ugasanga abayeho avuga ngo nzotanguza iki, nzogurura iduka, nzotangura gushora imitahe muri ibi niba ari uko ndose amafaranga angana uku. Ibambewe barakubwira ngo banza uhere kuri utwo dukeya ufise, hanyuma ugende uduga gahoro gahoro. Aha ni hamwe bigusaba kwiyambura ibyubahiro ufise, amashure wize n'ibindi, ukareka kwiyumvira ngo bazontwenga niyo bambona nkora ibi, ahubwo ugakora utisunze kuba kwitegereza, yamara ukiraba ku gatwe kawe. Akarorero, namba warize, reka kurindira bwa buzi bwitwa ngo ni ubwa VIP, bwa bundi bwiyubashe, bwa buzi bwo mu biro umuntu akora atikora ko, ahubwo guhera uno munsi utangure wishore mu burimyi nk'akarorero, ubworozi, canke muri bwa bundi buzi bwose bwitwa ko busuzuguritse, yamara utazi neza ko iyo ubukoze neza nk'umunyamwuga buhera buguhaye ibidasanzwe ndetse bikarangira bukugize umugwizatunga. Ica kabiri wokora, kwiyima ubuzima, kubaho nk'umukene, kwitanga, kwigoma, sacrifice. Irinde gusesagura ukora n'ibidakenewe, zibukira akageso ko gushaka kubaho nk'abanaka, kuko wewe ni wewe, bo nabo nibo. Ikintu cica indoto za benshi muri no rugendo rw'ubuzima ni kutabaho ubuzima bukwiranye n'ubushobozi bafise, bagakora bashaka ngo bemeze abantu ko nabo bakaze
ari abantu badasanzwe. Ushaka kubimenya neza subiza amaso inyuma. Nta mukire mubana ngaho hagufi. Ni bangahe wabonye bakora ivyo biboneye? Ninde woba warabonye anyanyagiza amafaranga ngo abamuzi abibutse ko ari umukire? Ni kangahe wabonye akora ico gikorwa? Ubu ntuzi ko ushobora kumugurana n'amafaranga ibihumbi 10 akayakwima, noneho mu kubiguhakanira akabikubwira yenda gukorora amosozi kugira akumvisha uburyo afise ibibazo byinshi. None wewe niho gitangura ubuzima usitaye ibihumbi 100, ushaka ngo urare mu kabari, ushaka kurongora umugore wa kabiri, ushaka gukundana n'abakobwa 12. Come on, stop. Ushaka gusohokera ahantu abakire banywera, ivyo nibiki? Uravyiyumvira ukumva byo kugeza namba? Ushaka kuba umukire, kora ibikenewe, ntukore ivyo ushaka. Bano bagwiza tunga uno munsi ubona baba mu mazu meza, bagendera mu mamodoka azimbye, bama mu nda zidega, abana babo bakiga hanze. Ubuzima bwiza babayemwo uno munsi ni resulta y'ubuzima bw'ikimazi canke sacrifice babayemwo kera, igihe bariko biyubaka bashaka kuba ico bari uno munsi. Ikintu ca gatatu wokora kugira ubu mugwiza tunga kwa karuhariwe ni iki gikurikira: kwihana ubuzima bworoshe, kubihigwa n'isukari, ahubwo ugakunda umubirizi. Come on, muti ivyo navyo nibiki? Ibanga rikomeye ryo kuba umukire ni ugukora cane, ukitanga, ugakoresha inguvu z'amaboko, ariko kandi ugakoresha n'ubwonko cane. Nimba ushaka kuba umukire rero, irinde ubunebwe, ubeho nk'ingwanyi, ukora igitondo na nijoro. Ica kane, reka gukunda itiro. Nivyo koko kuryama birakenewe kugira umuntu aruhuke, ariko ntibikenewe nk'icagezwe umuntu ategerezwa gushitsa mu masaha manaka y'umunsi. Bakakubwira bati ongereza amasaha yo gukora, ba uwa mbere kuvyuka, ube uwa nyuma kuryama. None waruzi ko kugira ugere ku ndoto zawe bigusaba kumara umwanya munini ukora, ugakurikirana ihangiro ryawe, ibyo ushaka kugera ko ukabigira nk'igisabisho ca data wa twese? None niko uriko urabaho? Ahubwo waruzi ko ajya amasaha uryama, ajya amasaha yose umara uryamye adaharurwa mu masaha y'akazi? None kuryama wumva bikumariye iki? Biriko biguteza imbere canke bihindutse bariyeri ikubuza kurunguruka iyo abakire baba? Umenya neza abakire hafi ya bose nta numwe aryama amasaha arenga 6 muri 28 agize umunsi. Ica gatanu wokora ugasezerera kwitwa umukene, ndetse ukaja mu mugwi w'abandi bagwiza tunga. Iki kirakomeye cyane kuko arico kizingamitse benshi mwa kino kinjana, kandi arico categerezwa kuba kiriko kibinjiriza igifobya c'amafaranga. Imbuga ngurukana bumenyi, Facebook, Instagram canke Twitter ariyo yitwa X uno munsi, kumara umwanya wicaye kuri Facebook utembereza, usoma nibidakenewe kuri za Instagram, Twitter canke X, wirabira amafoto n'abavideo y'abakobwa bahenye. Ubushakashatsi bwerekana ko vyonona ubwonko bw'umuntu, bigatuma yamana ubunebwe, umunabi, akumva azinutswe ubuzima, ubwenge bwiwe bukamuhatira kumva yoguma yiryamiye. Hari umukire uzi wama ubona kuri social medias? Ishura ati ntawe. Igitangaje abenshi muri bo nta na konti ya Facebook baba bafise, bobo baba bifitiye ibindi byabo, kuko
ibijanye na business yabo bayikorera ahandi hantu canke bavuze ngo bikorere ku mbuga ngurukana bumenyi bakabikora ukundi gutandukanye nuko wewe wiyumvira. None ubasumbya amahera y'amamega, bashatse ntibogura amamega canke bando y'ibihumbi 100 buri munsi. Kubera iki none bino vy'imvuga ngurukana bumenyi bitabashishikaje? Inyishu ni umwanya dukoresha dutakaza uwundi tuwusesagura ku mbuga ngurukana bumenyi, bo bawumara basoma ibitabo bibungura ubwenge kuri business zabo canke bibigisha uko borema izindi business nshasha. Batariko basoma ibitabo baba bateramanye n'abakire bagenzi babo bahanahana ibyiyumviro byo kungena amafaranga yabo yo kuyongera. Menya neza imbuga ngurukana bumenyi mu gihe zikoreshejwe neza, zikakoreshwa n'umuntu azikorera ko akazi, ni nziza cyane ndetse ni zimwe muziriko zirafasha abatandukanye gutera imbere vyihuse. Gusa niwibaze wongere wishure uri kino kibazo. Ubushakashatsi bwerekana ko umuntu atunze smartphone amara n'ibiburiburi amasaha 6 muri 28 ku rubuga. Ese wewe uyamara uri gukorera ko business wamamaza canke uburiko wirabira babakobwa bajegeza ibisusu? Ayo masaha 6 uyamara basi wumviriza ibiganiro vyubaka nka bino canke uburiko wirabira ya mashusho mesha nagwiriyemwe ayurukoza soni? Ese woba uzikorera ko business nkuko kwanje canke nivyo kwiteramira gusa? Muri make namba ushaka kuba umukire, gabanya umwanya umara kuri social media kandi na mutoya umare ukorera ko ibikorwa bya business, umare umenyekanisha akazi kawe canke uraba ibiganiro byubaka bizogufasha gutera imbere. Ica gatandatu ni wigome umwanya uha abantu. Abashakashatsi berekanye ko abantu benshi babaye abagwizatunga bahevye gutanga umwanya udakenewe ku bagenzi babo ndetse begera kure y'imiryango yabo. Bano bakire bakaba bafashe ibice 70% by'umwanya bagenera abantu byose babishira muri business. Iki kiragoye ariko nta kundi guhitamwo. Uzoba ushaka kuba umukire, sezera isi y'abandi wibere mu isi yawe ya business, yasi uhuriramwo n'abake mukorana ibijanye na business, isi uhuriramwo nabo muhuje ivyiyumviro, ivy'imiryango n'abagenzi, mukabonana mu mwanya mukeya usigaye nawe nyene ukenewe. Icindwi, irinde kugura ibiryohera amaso imbere yuko ugera kwiterambere rifadika, ivyo bita les objets d'orix. Akarorero, kugura imodoka utariko ukoresha muri business yawe, ukayigura udafisa hiwawe uba, no kuyishiramwo igitoro bikiri ikibazo kiguhanze, kujya ni ikosa rikomeye cyane utarukwiye kubamwo namba ushaka kuzoba umukire, ukazobaho unatunze izindi nyinshi. Kuri kino ahantu abakire batandukanira n'abakene, abakire bo baba bumva ko ifaranga baronse ritegerezwa kubyara irindi faranga bakaribwaza inyungu, yuko iryo faranga riba rigomba gushigwa muri business rikabyara irindi, mu gihe abakene bo bumva yuko ifaranga ryose batoye boca barijya bakarirotsa. Usangwa rero ushaka kuba umugwizatunga, hindura ivyumviro, wige kuziganya amafaranga kugira ejo nawe abariyo uzokoresha mu gushinga business. Ikintu c'umunani wokora ukaba umukire karuhariwe, zibukira abagenzi babi, utangure urondere abakire mumenyana. Rondera ibitabo by'abageze kure ushaka kugera ubisome, canke umenye babandi urabira ko uburyo bageze hajya bari, kuko niwaguma kugendana n'abakene uzogumana isura y'abakene, ariko niwagendana n'abakire uzohindura n'ingeso, wandukirwe n'ingeso zabo nziza, uwundi munsi wisange nawe amafaranga
akwiruka inyuma. Ikintu c'icenda wokora, hanagura ibyitwazo ufise mu mutwe ngo jewe mva mu miryango imeze uku nuku, mva mu muryango utifashe, ngo twebwe iwacu ntidutera imbere, ngo sinize, ngo igihugu mvamwo wapi n'ibindi. Ivyo iyo ubigumanye ukagumana ibyiyumviro nk'ivyo, usanga ari ibyiyumviro biri hasi cane mu gihe ushaka kuzoba umugwizatunga, kuko iyo ugumye ubihagazeko biguca intege ugasaza ataco ushitseko. Nivyo abenshi mu bafise amafaranga n'abifise uno munsi usanga batanguye bafise umushinga w'umuryango, ariko hari n'abandi batanguye bahereye ku busa barabandanya kugeza babaye ababiliyoneri. Pambana, gwana, zero to hero, uze witwe intwari y'umuryango. Ica 10, irinde kugira ubwoba bwo guhomba. Mu rugendo rw'iterambere kirazira kugira ubwoba, yamara ahubwo gikenewe ni amakenga. Wewe ni wige kuri proje yawe gusa, hama uhitishemwo ukore, kuko kugira ube umukire wemera icitwa riske. Basi gerageza ntunani gutaragerageza. Kugerageza ni byiza, kuko nubwo byo kwanka nyuma ugahomba bigusigira icigwa canke experience izogufasha kutongera kurugwamwo mu yindi business uzokora nyuma, na cane ko utaba uhagaritse. Ica 11 wokora, gwiza ukwihangana muri wewe. Kora business uzi neza ko uzoyihuriramwo n'ibitagenda byinshi, bya bindi uramutse ndetse ufise umutima woroshe wohava ubivamwo ukiruka ugahunga. Ariko namba ushaka gutera intambwe, zirikana ko bigusaba perseverance canke kwihangana, kurindira. Reka gutangura business kuwa mbere ngo wumve ko kuwa gatanu uzoba uri mu nyungu. Aha biragusaba kumenya ko urugendo rw'ubukire rupimigwa n'ibiburiburi mu kiringo c'imyaka 10. Ko biruko rero irinde kurambigwa no gucika intege, kuko bisaba kwihangana. Umenye yuko ubuzima atari course ahubwo ari marato. Course ni iganwa umuntu aba yiruka aharanira guhava ahembwa aruka abaye uwa mbere, mu gihe marato ubusiganirwa gushikayo ugashitsa ibirometero baba bakwandikiye, nuko ugahembwa mu mugwi w'abandi benshi mwashikanyeyo. Iki nico kuye kuzirikana ku kintu gira 11 wakora kugira ejo nawe witwe umugwizatunga mpuza makungu. Ica 12 wokora ari naco ca nyuma, gwanira gukora ivyawe wikorera, utangure uce kure gukorera abandi. Ba umubosi wawe wenyene, kuko arivyo bizotuma uba umukire atanga ubuzi ku bandi. Gukorera abandi nta kindi bikubikiye, nta n'ikindi ukwiye kubyitegamwo atari citwa umushahara. Uwo nawo ukaba utigera ukiza umuntu, kabone nubwo woba ungana gute. Egome mu ntango wokorera abandi canke ugakorana nabo bakaguhemba, ariko we investisa mu vyawe kugeza muvavanuye ugakora ivyawe gusa, ariko batarinze kugura umwanya wawe, kuko muri kontrole yawe, kuko mu kuzigama umwanya, kuko mu kwikorera no kugira umwanya wawe wikoresha, ariho hazingiye amafaranga menshi uzotunga mu buzima usigaje kwisi. Kino kiganiro citwa Isi ya Kabiri, je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love, aka Diko. Gira ahuba wubahwe, gira ico wiha nico uha abandi. Komeza indoto zawe uzifumbize ibikorwa, ubeho wizera usenga Imana, ejo nawe uzoba umugwizatunga karuhariwe. Mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Hasta la vista. Isi ya Kabiri. Isi ya Kabiri.